ka tujye mu Burundi wanyu ngo ko hari drone ikomeje gusirikira igenda itraversa kuri Lake Tanganyika. Nkibaza ino drone umugambi wayo ese Lake Tanganyika irashaka yiki mu busesenguzi bwawe uwo kubibona? Kandi nta gitangaza kirimo kuko ibujumbura South Africa yarazanye drone, Belgique yarazanye drone, abarusiya bari kuziteraniriza mu kigo cya gisirikare bita Gemai. Drone rero mu Burundi zirahari nta gitangaje kirimo. Kandi Burundi buri mu ngwano na M23 na twigwaneho nta gitangaza kirimo rero ko indege intuze drone yo hagurukira ibujumbura igenda igana hakurya. Hanyuma nkibaza urabona se niba ibitero byinshi biri kuva muri navuga Bujumbura cyane cyane reka mvuge by'ikirere, urabona M23 yo iri buze gukomeza kurebera gutyo gusa kuko kugeza isaha wa magani twabyumvishe n'umuvugizi avuga ko ibitero byinshi bituruka muri biriya bice bya Bujumbura yewe. Shika ni nkuko bashobora gushinga systeme de defense y'igihugu cyabo, drone ijabutse Rusizi igahitiraswa bakabirekera ngaho, naho kumenya yuko ibintu byose bituruka i Burundi bibwirizwa kuzoba rezori par abarundi ubwabo. Yego ibi bintu byo kwicara bavuga ngo M23 nizi dutabare ndabakuye inzira ku murindi. Nta kibazo iryo jambo, nta kibazo deja iyo uvuze ngo nta kibazo kiba kihari. Kumva yuko igisirikare cy'u Burundi cyahereye kugwana za gicanga za mweso ubu bakaba bageze hejuru ya Uvira. Yes kicoze kibazo kweli. Urazi abana bo muri M23 ni bangahe bapfuye bishwe n'amasase y'igisirikare cy'u Burundi? Ni beshi. Ariko abarundi ikintu mereyeho rabisi nguciye mu ijambo abarundi barakubwira bati M23 nayo irabizi ko ibisirikare bitabarana. Ati rero nabo barabizi ko nyine abasirikare nubwo bari kurasana nabo bazi ko ari igihugu cyatabaye ikindi. Ubwo abo basirikare nimba bazi yuko ibisirikare bitabarana bakaba bahisemwe gutabara FARDC kabitsinzwe. Yego ucu vyumva ivyo ari byo. Ndavuga abasirikare. Yego yaba M23 yo yohera kuko umwasa abagabanutse abahindutse umukunzi deja. Hanyuma ya leta nayo bakayifatanya kuyirukana. Yego none se Rabi nagiye mbona n'abandi mu bitekerezo bitandukanye ariko b'abarundi batinyamara bikomeje gutya ati intambara twazisanga mu gihugu cyacu cy'u Burundi yahageze. Hewe no kubwira ngo n'urusivye surupfuye. Nimba iyi ntambara ya Kongo mu Burundi dashitse y'uwo mwaka izoshikayo no mu ukwirikira. Yego wibuke yuko igitanguye ati byakabaye byiza kuko wowe uzamo nk'uwatabaye nk'uko ubivuga atari ku isaha aye masezerano azangira inzitizi cyangwa se ingaruka kuri ibihugu byombi. Noneho bategerezwa kwiruka baja i Burundi, kandi biruka baje i Burundi FDLR izojayo nubwo isanzwe no kongereza wazalendo bazojayo FDNB ho ni wabo bazoba batashe batsinzwe bagende basukiranye niyo takataka yose ngira ngo na Gemira na Colombia turiko turavuga ya Black Water ndazi ko baziruka baje Bujumbura bavuga ati reka tuje Bujumbura kugira tubandanye tubombarda tubandanye turusyaho nkoko mu bivuga. Ivyo bintu rero byo gufata abantu badasangiye commandement badasangiye formation militaire badasangiye ikintu na kimwe ukaja kubarunda mu kindi gihugu ku mupaka w'igihugu bahejeje kuneshwa ntibashobora kwicara ngo batekereze. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Ka tujye mu Burundi wanyu ngo ko hari drone ikomeje gusirikira igenda itraversa kuri Lake Tanganyika. Nkibaza ino drone umugambi wayo ese Lake Tanganyika irashaka yiki mu busesenguzi bwawe uwo kubibona?
umuntu yanditse iyo nkuru yego gusa ni umunyamakuru si umumenyesha amakuru yego kuko ntiyatubwiye ifata direction Kongo cyangwa ifata direction iva Kongo ifata direction mu Burundi uyibonye hantuka ko yari yayibonye ariko tubwiye ati igana direction Bujumbura cyangwa iri kwigana direction Kongo cyangwa Uvira kuko Tanganyika n'urugabano hagati kwa Kongo n'igisagara cya icyo mbitekerezaho ni ko mbyumva ndi gutekereza ko ishobora kuba yajyaga muri Kongo nimba yaja muri Kongo si ubwa mbere kuko wibuke na raporo ziheruka gusohoka no na conference de presse AFC M23 yakoresheje yavuze yuko i drone zirasa mu Minembwe zihagurukira kuri aeroport international de Bujumbura zivi Bujumbura mu ijambo rimwe singombwa ngo zihagurukiye kuri aeroport kuko drone yo no mu rugo rw'umuntu irahahagurukira buriyo ati ziva i Bujumbura byumvikana rero ko ari wa mugambi wo kubandanya surveillance ya kariya gace kugira ngo babonaho ejo bashobora kubombarda canke gupirona mu gifaransa ko babivuga ni muri iyo ngingo wibuke ko ni yarashe indege yari ipakiye ibintu vya ivy'imiti n'ibindi bavuga ko ari imiti n'ibiki bavuga ngo yari ya mbe bavuze ko yari ya PAM bavuze ko yari yandi ibintu nk'ivyo PAM ariko bavuga ko yahagurutse ijya drone iva i Bujumbura kandi nta gitangaza kirimo kuko i Bujumbura South Africa yarazanye drone Belgique yarazanye drone abarusiya bari kuziteraniriza mu kigo cya gisirikare bita Jemayi drone rero mu Burundi zirahari nta gitangaje kirimo kandi Burundi buri mu ngwano na M23 na twigwaneho nta gitangaza kirimo rero ko indege intuzere drone yo hagurukira Bujumbura igenda igana hakurya hanyuma nkibaza urabona se niba ibitero byinshi biri kuva muri navuga Bujumbura cyane cyane reka mvuge by'ikirere urabona M23 yo iri buze gukomeza kurebera gutyo gusa kuko kugeza isaha wa mugani twabyumvise n'umuvugizi avuga ko ibitero byinshi bituruka muri biriya bice bya Bujumbura yego bo M23 nta kindi iri bukore abantu benshi hariho n'abarundi banyandikira bavuga ngo M23 ngo turarembye ngo yiza ngo igapfuma idukura ko bano badede aho ndavuga ivyo abantu benshi bamaze kunyandikira uribuka nawe ko hari message wampaye y'umuntu yariko arabisaba nkuko ariko je ndagomba ndabakurira inkoni ku gishitsi nta M23 izoja gutabara abarundi ikikora ishobora kuba ifise systeme ziri sophisticated nkuko tubibona nimba indege za drone ziriko zihagurukira i Bujumbura canke kuri aeroport bakagenda bakarasa aho ziri byonye nivyo yego mugabo kuja kurasa drone aho zihagurukira i Bujumbura ntibisiguye ngo no gutabara abarundi fika ni nkuko bashobora gushinga systeme de defense y'igihugu cabo drone ijabutse Rusizi igahitiraswa bakabirekera ngaho naho kumenya yuko ibintu byose bituruka i Burundi bibwirizwa kuzoba rezori par abarundi ubwabo yego ibi bintu byo kwicara bavuga ngo M23 nizi dutabare ndabakuye inzira ku murindi gusa ikintu gishoboka ni kimwe yego amateka burya arisubiramo nimba tuzi yuko RPF yafashe igihugu hanyuma abantu bitwa intera hamwe bitwa aba ex-fare bahavyara Imana bakabomokera ikongo ikabakurikira bikabaviramwo gutembagara k'ubutegetsi bwa Mubutu l'histoire peut se répéter M23 imaze gukontrolinga eneo zose ibona igomba gukontrolika ikahasekiriza noneho igatiza ugwaho umurundi turamaze kubona n'ababidekarara bavuga yuko bagomba gushiraho imigwi gwana bashobora no guhitana muri barya canka abandi bose bo kwaduka bakabatiza umurindi bakabaherekeza ko bavuga bati umwansi wacu yicaye i Burundi yaragiyeyo noneho na za FDLR ndazi neza nakekeranya yuko zizohungirayo na wazarenda bazohungirayo n'igisirikare cyo Kongo kizohungirayo reka rero natwe tubereke yuko tujya dukaravye mugabo a partir y'umuntu yitwa umurundi cyo kuvuga yuko ari M23 y'nyene ubwayo tuzobonayo ico vraiment no gikora mu mitwe y'abantu ukaba ubona se ishobora kugenda kagera i Burundi ibyo byashoboka kuko uyu munsi nekeza ko nubwo bari muri iyi ntambara abarundi nibo ndi kuvuga
ariko ntekereza ko barabizi ko ibihugu bitabarana mu masezerano. Ntekereza ko nabo rero nta kibazo bafitanye n'abarundi ku buryo bagera kuri leta y'u Burundi. Mbe cyo wita ikibazo wewe niki ni kubanza kurara twaramenye ibintu byo gusayanganisha tuvuga ngo nta kibazo. Iryo jambo nta kibazo deja iyo uvuze ngo nta kibazo kiba kihari. Kumva yuko igisirikare cy'u Burundi cyahereye kugwana za gicanga za mweso ubu bakaba bageze hejuru ya Uvira. Yes kicoze kibazo kweli. Mbe urazi abana bo muri M23 ni bangahe bapfuye bishwe n'amasase y'igisirikare cy'u Burundi? Ni benshi. Ariko abarundi ikintu mereyeho rabisi nguciye mu ijambo abarundi barakubwira bati M23 nayo irabizi ko ibisirikare bitabarana. Ati rero nabo barabizi ko nyine abasirikare nubwo bari kurasana nabo bazi ko ari igihugu cyatabaye ikindi. Ubwo abo basirikare nimba bazi yuko ibisirikare bitabarana bakaba bahisemwe gutabara FARDC kabitsinzwe. Yego. Ucu vyumva ivyo ari byo. Ni bitabare nabo M23 ibone ko bahinduye mentalite ibafashe kubatabara leta yabatumye Kongo. Aho mvuga abasirikare b'u Burundi FDNB. Ni bitabare babone yuko wabatumye yabatumye aho bidashoboka. Hanyuma M23 nayo kandi iyo bafasha ikintu nemera ntakekeranye mu ntambara umusirikare ni nka produit fini. Arashobora kuba ariko ararasana nawe uyu munsi ejo mukaba mwiyunze muri ko murasa ubundi. Ico ndacemera ijana kwijana. Warabonye Wiringo mengene yagwana mu nda n'abasirikare b'aba South Africa bahitiye baterana amabombe yo ku rwego rwo hejuru. Bamusubiriramwo kamwe yabwira abacanjuro ngo quickly. Yego. Bijya rero birashoboka no ku gisirikare cy'u Burundi. Kavuga ati mware mwaratevye kubona yuko leta ariyo yabataye mu rudubi. None rero ko mubibonye rika natwe tubatiza umurindi. Ni bya bintu nakubwira byuko M23 izoshika mu Burundi tije umurindi umuntu w'umurundi. Rega igisirikare cy'u Burundi n'abarundi. Yego. Abarundi bishobora kubatiza umurindi n'ubu bova mwitiro bakikangura mbaye Bibiliya. Ntaco usa ko batiza umurindi. Kuko burya CNDD-FDD ari jambo ikunda kuvuga ngo ntihica ubwoko hica intwaro mbi. Yego. Iryo jambo nararihuje na CNDD-FDD jana kwijana nta kintu na kimwe duhuriza katari ico. Ntihica ubwoko hica intwaro mbi. Yego. N'igisirikare cy'u Burundi ntihagiye kugwana hariya hakujya igisirikare cy'u Burundi hagiye leta ya CNDD-FDD. Yego. Byumvikana ngo igisirikare kibonye yuko leta ya CNDD-FDD yagitumyeyo ari yari mbi bakihindukiza. Nawe no asanga M23 bataba barariye uburozi ntiboreka kubafasha. Yego. Bavuga ati uyu muntu yaratuzonze yatuzonze twese ko namwe muhatakarije abantu batagira izina. Imiryango yarabuze baranababujije no kugandara baranabuza no kuruvako guhamba koko ntuja gufoba ubutaronse ko abaguye muri Kongo benshi ntibafobwe. Abandi bafobwe muri Kongo twarabonye n'uburorero bw'imbonera kure aho nuwo bajabukanye mu cibitoki bamuhamvye batabwiye imiryango. Irya niyo situation ibayemwe imiryango y'abasirikare b'abarundi. Rero hamwe boronka ubuhinduye iyo situation. Ndavuga abasirikare. Yego. Yaba M23 yo yohera kuko umwasa abagabanutse abahindutse umukunzi deja. Hanyuma ya leta nayo bakayifatanya kuyirukana. Yego. None se Rabi nagiye mbona n'abandi mu bitekerezo bitandukanye ariko b'abarundi batinyamara bikomeje gutya ati ntambara twazisanga mu gihugu cyacu cy'u Burundi yahageze. Hewe no kubwira ngo n'urusivye surupfuye. Sinzi kwico abarundi bo baravyumva. Nimba iyi ntambara ya Kongo mu Burundi dashitse yo umwaka izoshikayo no mu ukwirikira. Yego. Wibuke yuko igitanguye hari umuntu atwara iperereza rya Uganda yavuze ngo iyi ntambara izorangira hari aba perezida babiri canke bashobora no kurenga muri aka karere babigendeyemo. None nyaba perezida bo bigenderamwo intambara idashitse wabo. Yumva bishoboka. Byumvikana yuko mu Kirundi bavuga ngo urukarihije gomomwa. Ukaze yowota n'ibindi nk'ivyo. Leta ya CNDD-FDD yaragiye kukara muri Kongo utarwayo. Ubu rero wateye wakuja ikirira gisigaye ni mu Burundi ni wasigaye ibibazo. Kandi ukaka uje ikirira gisigaye mu gihe n'abarundi bacura umuborogo.
batura ubuku bagacura umuborogo w'ibibazo biri ndani mu gihugu turetse ibyo byaje bigiye gukwegwa n'igisirikare kuko kigiye kurasa M23 hari ibindi bibazo biri ndani byotuma abanyagihugu uko bamerewe nabi bikangwe canke bakaronka ikibatabara kitobuza yuko iyo ntambara uri kuravuga ija mu Burundi kuko jewe ndemeranya nabajya bavuze yuko mu Burundi nta kindi gisigaye atari ugufata umuheto mugabo ico tudahurizako ni maniyere babivuzeko yego n'uburyo bw'ingene babivuzeko ntushobora gutangaza ikintu kitaraja mu ngiro ni nko kwifukura ni nko kumenyesha leta mu Rwanda uti ndaje nabyo ntibishoboka ivyo bintu yego yeah. Hanyuma se Rabi nkibaza kugeza iyi saha niba abantu batangiye kubibona muri ubwo buryo kisa n'isaha mu Burundi intambara yaba ariko nagiye mbona hari na benshi bagira inama uyu perezida witwa Ndayishimiye bati niba uyu munsi impande zombi ziri mu cyo twakita amasezerano sibyo ati byakabaye byiza kuko wowe uzamo nk'uwatabaye nk'uko ubivuga atari ku iyi saha aya masezerano azangira inzitizi cyangwa se ingaruka kuri ibihugu byombi atari ko nawe ntazagusiga we ubibona gute kuri aya masezerano ku ruhande rwa Ndayishimiye urabona mu masezerano yose yagiye yaraba nta na rimwe bamansiyona izina ry'u Burundi sinzi ko rabibona ni nkaho umenga u Burundi ntiburi muri iyo ntambara kandi nabwo ariko urumva ni positive effect kuri we ni positive effect kuri president kuko batariko baramuvuga muri iyo ntambara yego ni nkuko batariko baravuga mu biganiro ndavuga mu biganiro ni nkuko batariko baravugamwo Wazalendo ni nkuko batariko baravugamwo FDLR ni nkuko batariko baravugamwo abacyancuro kuko nawe yagiyeyo nk'umucancuro tout simplement canke yagiyeyo haruhande yo kugendayo nk'umucancuro yagiyeyo nk'umuntu aherekejwe n'ingenga bitekerezo y'amacakubiri yego hejuru yo guca incuro noneho uguca incuro yagutijwe umurindi n'ingenga bitekerezo y'amacakubiri rero kutamuvuga suko M23 yo yamwibagiye nuko yoyo M23 parmi ses objectifs les plus élémentaires harimo kugwana na ntuze na leta yabo yego ariko bitavuze yuko kugwana n'u Burundi mugabo kugwana n'u Burundi cyo ndiko ndakubwira nakubwiye ngo sukubasanga ibujumbura nakubwiye ko ari gutiza umurindi uwundi muntu wese yoba agomba kugwana n'u Burundi rero bitegerezwa kuzana ingaruka kuri leta ya Gitega kubera ubwa mbere yitaye mu vyitagezwemo niko no bivuga yego ikunza amafaranga ijanywe n'ingenga bitekerezo y'amacakubiri ivyo bintu bibwirizwa kuyizanira ingaruka dakere sanse daro sanse yuko nubwo batariko barayivuga mu masezerano nahe urabona ko ari igaruka kwemfiriwansa mu bantu babuza Cisekedi kwemera ibiganiro ni leta ya Bujumbura ni leta ya Gitega yego kuko iyaba byerekana yuko yoyo leta ya Gitega imuhatira kwemera ibiganiro baba barakuye abasirikare bati ku ibiganiro rero bibaye bagasinyirana n'amasezerano reka dukure y'ingabo ariko aho kuzikurayo tubona bazongeretsa byumvikana ko Cisekedi akiruhanda akaja kumviriza ivyo neva mubwira ati rero ivyo rekana navyo wana twibandaniriza urugamba turiko turarukamishamwe amafaranga mugabo igukamisha amafaranga mu Burundi bavuga ngo ingoma ntigoye kwiba ariko igoye aho yivugiriza yego amafaranga bariko barayaca mugabo bariko bayaca bayabika mu mabanki no mu bindi mugabo ibihugu vyabo bariko baravyica nimba bariko barica Burundi bakaba bariko barica Kongo ayo mafaranga bazoja kuyarira neva y'ubucancuro yaciye muri Kongo azoyarira he mu gihe igihugu catabagaye abana abavyeyi bahetsa amaboko bikoreye amaboko kubera bagiye kumucira iyo ncuro yanyu tuvuga iyo ngero sinibaza rero yuko ivyo bintu vyobura ingaruka ku bantu bagize uruhara mu ntambara ya Kongo kira noneho Uburundi tugowe kabiri nuko nibaheza no gutsindwa muri Uvira noneho bategerezwa kwiruka baja i Burundi kandi biruka baje i Burundi FDLR izojayo nubwo isanzwe no kongereza Wazalendo bazojayo
FDNB ho ni wabo bazoba batashe batsinzwe bagende basukiranye niyo takataka yose ngira ngo na Jemira na Colombia turiko turavuga ya Black Water ndazi ko baziruka baje Bujumbura bavuga ati reka tuje Bujumbura kugira tubandanye tubombarda tubandanye turusyaho nkoko mu bivuga ivyo bintu rero byo gufata abantu badasangiye commandement badasangiye formation militaire badasangiye ikintu na kimwe ukaja kubarunda mu kindi gihugu ku mupaka w'igihugu bahejeje kuneshwa ntibashobora kwicara ngo batekereze bazoguma bahagarara i Burundi barasa hakugikongo none eske AFC Ventura twigwa na ivyo bintu izovyihanganira ntavyizihanganira no kuvuga yuko babwirizwa kurondera wa muntu babwirizwa guherekeza kugira ngo nibaheza kwikura aho ziriko ziravuga noneho na bwa butegetsi bubabujije amahoro bubigenderemo. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.